Kuva mu kwa kabiri 2019 igisagara ca Bujumbura no mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi mu gihe wari usanzwe ari umugwa mukuru. Ariko ico gisagara gifise ibibazo bikomeye mu bijanye n'inyubakwa zishigikira iterambere. Umwanya abantu baguma biyongera bizosaba ko hongerezwa inguvu hakaba n'urutonde rubereye mu bijanye n'inyubakwa. Aho ni kugira iki gisagara kije ku rwego mpuzamakungu mu buryo bubereye. No Musi twashatse turabire hamwe ibintu bitegerezwa kwitabwaho kugira tubishikeko. Kaze cyane. Amahoro neza ni David, izere ko meze neza. Igihe babuza amamoto, amatuktuk n'amakinga gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura, iyo ngingo yafashwe kugira birinda akajagari n'amasanganya yibonekeza mu gisagara. Hari n'izindi ngingo zimaze gufatwa mu ntumbero yo gutuma Bujumbura yakaka yongere ibi gisagara kibereye kwitwa umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Twibukanye gato, haraheze indwi zitatu President Evariste Ndayishimiye yuguruye inyubakwa parking yakira imiduga irenga 300. Ico gihe umwe mu basomyi ba Iris News yagize ati ndaryohewe cane, iki ni kimwe mu nyubakwa zerekana igisagara cateye imbere. Kurundi ruhande ntitwokwibagira ko Bujumbura imaze imyaka 11 atasoko nkurigira inyuma yaho yahora ihiriye mu 2013. Naho ubushikiranganje bw'inyubako buheruka gutera umukono ku masezerano yo gusanura iyo soko, hariho ibindi vyinshi bigikenewe mu gisata c'inyubako infrastructure kugira Bujumbura ibe uburaro bwiza kubayibamwo, hongere haboneke igisagara kibereye ijisho kuba gitumbera canke indoto kubifuza kwashika. Ibintu bitanu twegeranije bitegereza kwitabwaho. Igicapo ntumbero plan c'igisagara. Iyo umuntu yipfuza kubaka inzu aragira igicapo cayo, no mu kubaka igisagara nuko hategerezwa kubaho igicapo gitegekanya neza imbono y'iterambere y'igisagara. Igihe bakira umushikiranganje w'inyubako mu 2023 abakenguza amateka baragarutse ku ciyumviro cuko hakenewe igicapo kigenga iterambere ry'igisagara. Ico naco ngo gitegerezwa kuba kirimwo amategeko atomoye yikoreshwa ry'ibibanza, ikoreshwa ribereye ry'amabarabara n'ibibanza byo kwidagadura, espace vert n'ibindi. Ikindi cobaho kuba gushiraho umugambo utomoye w'isuku. Ngo igisagara ca Bujumbura kirangwa n'umwanda mu bibanza vyinshi. Ibisitwe tubivuze byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kwibagira ishusho y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata umukubuzo akaja kwikorera isuku si vuba. Hari itariki 10 z'ukumunani duhejeje. Mu nama rukokoma yabegwa n'igisata c'ingenzi mu Burundi yabaye kwa 27 na 28 Ruhuma 2024, Evariste Ndayishimiye yaraneguye abantu batita isuku ryaho babaye, kugasanga bakubura mu mpangu zabo imyanda bagasuka ku irembo. Evariste Ndayishimiye ati n'ingenzi ntizizohurumbira kugendera igihugu cy'u Burundi abarundi batarijukira gusukura aho babaye no mu bisagara. Kuva ico gihe harabaye isekeza ryo gusukura igisagara ca Bujumbura kuva itariki 7 Ntwarante. Harabaye kandi indwi yahariwe isuku kuva itariki 12 Myandagaro 2024. None kugira umwanda uhere burundu mu gisagara hokugwa iki? Kumbure hoba hakenewe politike y'isuku. Nitwibagire kubaka baduza kugira ngo hakemurwe ikibazo c'amasi aguma yaga mu gihe abanyagisagara baguma biyongera. Kubaka amagorofa nimwe mu nyishu zifatika. Hariho amakartier atari make ategekanywa kubakwamwo amazu ku manivo. Ivyo rero bikaba bigamije kugabanya kwaguka kw'igisagara ahantu hashobora kurimwa canke mu bibanza bishobora gutegwa n'umwuzure vyoroshe. Ubwa kane, hobaho gushira inguvu mu nyubakwa zifatiro. Inyubakwa nk'amabarabara, inyubakwa z'amazi n'umuyaga nkuba ni ngombwa mu kuduza urugero rw'imibereho y'abanyagisagara. Ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu cyo kimwe n'ubw'inyubako bukwiye gushira inguvu mu kubigwiza, na cane mu makartier mashasha ariko aravuka ku nkengera z'igisagara. Ivyo rero ngo vyokorwa hisunzwe igicapo gitomowe nk'uko abakenguza amateka babishikirije. Ni mu gihe zimwe mu nsiguro zikunze gutangwa kwikena ry'amazi
ari uko abanyagihugu biyongereye cyane ugereranije n'ubushobozi regide zifise bwo kubaronsa amazi. Hariho kandi guteza imbere igisata c'uburaro. Ikibazo c'uburaro caramaze gufatwa mu minwe n'ubushikiranganje bushinzwe inyubakwa. Ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta bwaramenyesheje ko bwagiriraniye amasezerano n'amashirahamwe 3 akorera mu gisata c'inyubako muri kwa gatandatu 2024. Aho ni kuri wa mugambi w'uburaro rusangi. Dieudonné Dukundane, umushikiranganje jeje inyubako n'uburaro rusangi, agira ati ntitwoshobora gushika mu mbona kazoza umuntu wese arondera parcelle yiwe mu gisagara. Uwo mushikiranganje amenyesha ko ivyo bica bituma abantu bubaka ahantu hanini bakamaraho kurima naho kurangurira iyindi migambi y'ubutunzi. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.